haza abantu benshi banyandikiye ngo wompa adresse mu Buyenzi ngo ahantu ngo bigisha kunyonga, wompa adresse mu Buyenzi ngende banyigishe gufata umugabo neza. Wayinda guha adresse uraza kuri usiku wa Neri nate bajya abagore bazoba bahari, nukuri bazoba bahari ngo abantu munyandikira kuza mushaka kuja mu Buyenzi kunyonga, karibu cyane usiku wa Neri nate nukwirekura vyo kwambara amadira. Kenyezi kino gikorwa ni gikorwa c'abakenyezi, si gikorwa c'abagabo. Mwe abagabo mudukurikirana nimwibaze muzoza mu gikorwa ciwacu. Dushaka abakenyezi baze bisanzure bayage basakuze neza na neza. Toze cyo gituma tutakeneye abagabo kubera tuzokwerura. Mvuze tuzokwerura sinshatse kuvuga tuzokunje gituma tuvuze tuzokwerura turi abagore nta kibazo. Kibazo kiri hari abagore badashaka gukurikirana novuga ati education yo mu rugo y'abana babo. Hariyo abagore batazi wanashima no kumesura n'impuzu zabo zo musi bazita twita makaleso. Ari abagore batazi kuzimesa. Umwana wo muri Rohero azoza agipira warisha amaboko, na jewe izi nzara zanje nzogerageza kuzigabanya, nzorisha amaboko ipiraho. Turi itariki 15 ukwezi kwa Mukakaro 2025, tukaba tubahaye ikaze mu cicaro ca Le Croco Brasserie. Nkuko mwabibonye ikibanza ciza twabakiriyemwo, batwakiriye neza nkuko bamwe bagiye barabibona ku ma réseaux sociaux. Guhera mu kwezi kwa kabiri twaratunganije, twaricaye turiyumvira icyo dushobora gukora. Haciye imyaka myinshi kandi azoba ari n'akaryo keza ko guhimbaza imyaka 10 maze ndi mu mwuga wa entertainment. Bayita umwuga cyangwa bayita monde ya entertainment. Azoba ari imyaka 10 nzoba nkwijije ndi muri monde ya entertainment. Benshi barazimye ntituziye iyo bageze, Isaac hariya barazimye, sinari nzi ko Patrick Pajo nza kumubona, ariko n'abantu twasanze mu mwuga, n'abantu bariho nabo twatanguriye rimwe. Bajidi bose barazimye hariya bazeho tibatanguye umbeya bya bindi mwanza murana telefona ku telefone rimwe na Isaac bari bavyitabuye. Ari 2015 abajya ari bo boshinga inahe 2015 bajya bari bafite ibintu bagira en ligne bakagutelefona bariko bashaka umbeya. Abajya muravyibuka munyagiriza ngo nagiye muri Dar es Salaam ngo ribe bana muzungu ari bana masarende siko bambaje restaurant Kahomba. Ni byinshi dufise tuzocelebra, ni byinshi cyane kandi tuzoshimira abantu bagiye baratuba hafi muri entertainment, baduhaye mikro bwa mbere, abaduhaye ivyicaro, eka n'abadututse abo twagiye turatukana bose tuzobashimira. Reka yumva niko karyo rero twaciye twiyumvira yuko twogira ico duteguye kugira tunahure n'abadukurikirana. Abafana banyise Queen of Bass, abandi dada wa taifa, abandi banyita ngo MVP, abandi banyita amazina menshi cyane, ariko turabishima Imana. Nta kintu kiba atari Imana iba yagikoze. Icyo namavuga cyose kunambwe ngezeko nuko jewe influence mfise, ndasubiyemo influence mfise mu Burundi siribaza ko ari undi muntu ayifise. Sindavyibaza ko mu Burundi hariho umuntu afise influence nk'iyo mfise je mu Burundi, kuko igituma ndabivuga je ndashobora uno munsi guposta ikintu swati kika ari ciza. Kenshi imposta ibintu vyiza murabizi, hariyo n'abahora baca bavuga ati iyo postinze ikintu umuntu yadekonye ngo ndamushoye. Sinzi iyo mba ndamushoye ku isoko, sinzi iyo mba ndamushoye, ariko murazi yuko icyo je mba postinze ahanini abantu benshi baba bakizi yuko 99% virgule 99 ndakura ko kamwe gusa aba ari ukuri. Kandi abantu benshi baciye bagendera muri uwo murongo ko ikintu jewe postinze bacemera, kandi niyo haba ariko aravuga urukurukuru hari igihe bavuga bati Neri natada postinze ntituvyemera. Ico ni ikintu ciza cyane, twubatse izina mu buryo bwiza kandi twubaka n'izina no gutukana.
hari abantu benshi bamenye gutukana, hari abamenye ndi umumenyeshamakuru, ariko uko natangiye kumenyekana gutukana 2015 mu magroupe naratukana cyane gose, ariko vyambereye umugisha ya vyambereye umugisha, ndiko ndava vyambereye umugisha, abantu benshi baramenye ko yagutukana, kandi turanabironkera ko novuga yuko nta hariho abajournaliste de terre benshi baraja mu ngwano, hariho abacika ukuguru, hariho abakomereka, hariho abagira iki, bakavuga ati uyu wari umwuga w'iwanje nakomerekeyeko. Umudokiteri arashobora gutera urushinge canke akabaga umuntu akamupfira kakagumana irya trauma mu mutwe. Naje urumva muri entertainment byarashitse, ndatukana cyane, ndatukana n'abantu kugeza aho banyitwarira, ibazenda umuntu umwe ku bantu bashika 14. Je dossier yanje arimwe abantu 14, mbwa narabatsinze. Ya kubera urumva abo bantu barantutse, ariko ntibantutse nkuko je nabatutse ibiremereye cyane kuri bo. baca baritwara, mugabo murabizi umuntu akwitwarira ntagutorera, bambe ukwitwarira ugutuka ntagutorera, kandi baritwaye utangura kwitwara barakira plente ziwe kuko ntibaba bazi side yiwawe. Nico rero cyo gituma nabatsinze gose, narabatsinze cyane, kandi murabona naciye nguma mvugwa. Irya rero kirya novuga yuko urya rero hagero naninjiye mu mwuga neza cyane gose. Haya rero nabari umva baranyinjije, baranyatiye, nico gituma uno munsi nta kintu coza kivuga kiti neri hagarika ivyo bintu, kuko sisho kubihagarika. Turagerageza gushaka kubihagarika kuko murabizi yuko turakora muri entrepreneuria, turafise ivyo dukora, ariko byaranse ko ndabiheba. Nukuri urusaku rwarananiye guheba, ariko gutukana narabihevye. Ndatukana tukamumvugiri sigaye nukano nahindutse, gutukana narabihevye, mugabo nabihevye gatoya kubera yuko unyatatse ndakureka, ugusubiye nkakureka, mugabo ndakwishura, ariko sinkicishura nkuko nishura ubwa mbere. Ubu turiko turakura, ndiko shaka gushika kuco, ndiko shaka gushika igituma twagize usiku wa Nerinati. Abantu baratubona bakibaza bati kuba abastare n'ikintu ciza, ndashaka kuba umustare, ndashaka kumenyekana. Uno musi umuntu aravyuka agakreya, agatora telefone ya mama wiwe agashiramo TikTok, agatangura kuja kuri TikTok, bakatangura kumwandikira ati yo ndakunda amaposti yawe, agaca abona ko ari umustare, agaca abona ko amenyekanye, agatangura rero guhangana na Nerinati. Wowe uje guhangana na Nerinati muri 2025, nukuri ahari abo ndiko ndabwira, uje guhangana na Nerinati muri 2025, ntaho ushobora kunshira, nta na hamwe. Dukoreshe réseaux sociaux, twubahane, kandi jewe ndiko ndavuga ngaha barangiriye na faire part ko napfuye. Hari abantu bavuze bagira banzimye, barabwira ama coalition bakagira ibiganiro ngo bagira banzimye, ndabareka kuva mu kw'icenda gushika kugira nko mu kwa gatatu bavuga baranzimya mu kwa kane. Niyo usiku wa Nerinati harimwo bamwe muri bo bavuze yuko itazoba, nari amahera y'abantu, ariko ngaha nta sponsor nimwe mfise sauf support yo kino kibanza Loco Blaser, niyo support ifise, mugabo nta company ifise. Ibi byose ndiko ndabikora kubera Nerinati. Dushimire n'abadiaspora batanze, abatatanze nabo nzobagirira live ndababwira ry'amahera mwiyemeje n'ukuyatanga, kuko mwabivuze turi live, nanje nzobishuriza kuri live, narabanditse kandi n'abafana barabizi. Kama usiku wa Nerinati harimo n'abafana twatoye bazoza for free, kubera ko badukurikirana cyane, bagura ama mega, turi live bama bahari, turi kuri space Twitter bama bahari. Umva ivyo byose nivyo twashizeho. Hama kandi usiku wa Nerinati ntarandiriye, jewe mvuga byinshi cyane, murambabarira, sinaheruka kamera kabisa. Usiku wa Nerinati twariyumviriye yuko kujya kuntu umuntu ashobora gutakaza passport akandondera, agatakaza umwana bakandondera nkabiposta, abivye imiduga murabizi, bakandondera umuduga ukaboneka. Kandi jewe mugabo sinzi iyo nzogwa, sindababesha,
umuntu araca gutelefona akakubwira kubera iki wapostinze ntiwari kurondera contact zanje kubera iki ushize kuri rezo sosio. Ico nubabwira abantu baratinya rezo sosio cane, kandi rezo sosio nivyo si nziza, naho tuwe tuzikorera ko rezo sosio si nziza. Il faut éviter ko abana banyu baza ku ma rezo sosio, kuko izi rezo sosio twebwe zaramaze kutubera droge, twaraborewe turaheba turagira amahengova, turaborerwa turasubira twariyakiriye. Rezo sosio vraiment si nziza cane, ariko ni nziza iri kurinjiza amafaranga, kuko jewe nk'ubu promotioneri nate agagira promotion hari abo nankiye nabo nemerera, mugabo ndazimvye abantu barabizi jewe atari umuriyoni nta promotion ndagukorera, sindagupostingira kuri stati canke nje kuri page yanje. Dushimira abantu bama badiko baradukurikirana, kandi usiku wa neri nate muzoza kwinjira n'amahera ibihumbi ijana, twase kugira amahera twase kugira for free kubera ntitworonka aho tubashira, ariko dushatse amahera ibihumbi ijana kugira wa mumama azoza kwigisha abakenyezi. Kino gikorwa ni igikorwa c'abakenyezi, si igikorwa c'abagabo. Mwe abagabo mudukurikirana nimwibaze muzoza mu gikorwa c'iwacu. Dushaka abakenyezi baze bisanzure, bayage, basakuze neza na neza, ariko ntidushaka yuko abakenyezi bazoza kubigisha ngo nimwahukane. No, ni handitse gute ko nanavyibagiye? Usiku wa somo, usiku usiku wa kutuza turakigaruka ko gato yaringira. Apana kuzana igihumbi nyinshi, nimunzanira igihumbi. Usiku wa somo abakenyezi ni kirumara, ni maboko ibihumbi 10 ngira arenga ibihumbi n'ibihumbi. Murabizi yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kirafise imico yaco. Iyo mico yaco rero niyo dushaka ko abarundikazi, niyo dushaka ko abarundikazi benshi bubakira kuri iyo mico y'ikirundi yacu. Ubu aho hirya hari amadivorce menshi cyane. Abajournaliste kino kintu nico ndiko ndahagarako, kuko nico ca usiku wa neri nate. Aho hanze hari amadivorce menshi, hari abatubatse turiko turavuga amadivorce. Abantu bose bibaza yuko divorce egare ko umugore yagizene, umugabo ariwe yasohotse yarenze ibigo, umugabo petetre yavyaye hanze, umugabo petetre arakubita umugore. No, iya meme abagore babishira soni bamwe bakubita abagabo babo. Hariho abagore, nivy'abagore sindiko ndabavugira, abagore ndabavugira namwebwe namwe abagabo ndabavugira, twumvikane. Nimuciye muvuga muti muzoza nyene muvyumve. Hariho abagore bamwe biganza mu rugo, hariho abagore bakubita abagabo babo, hariho abagore badashaka gukurikirana novuga ati education yo mu rugo y'abana babo, hariho abagore batazi wanashima no kumesura n'impuzu zabo zo musi, bazita twita amakaleso. Hariho abagore batazi kuzimesa, hariho abagore badashaka kumesurira abagabo babo, hariho abagore badashaka kumenya ati umugabo wanje ishati ntigoroye, agiye ayivunduruye ngaha, aragiye ku kazi isa nabi. Ivyo nivyo dushaka ko tuzokwigisha yabugwaruka les jeunes filles, kuko twebwe les jeunes filles ari baza kuvuga ngo rero ate nukiri umu jeune fille biragusha, ivyo nivyiwawe. Twebwe aba jeune fille turakeneye yuko twumva za nyigisho z'abadukurira bajya bubatse zikaguma nk'abavyeyi bacu. Aha presque twese turi ngaha abavyeyi bacu barasazanye na papa wacu. Hariho nabo hariho n'abana abavyeyi babo baba barashengeye, ariko abavyeyi babo bamwe bakigumya ntibanarongogwe, abandi ntibarongore. Turakeneye rero iyo ndero yo kuva kuri y'imizi y'ikirundi niyo dushaka guhimiriza. Nuko nabivuze, izi réseaux sociaux turazikoresha kandi ubutumwa bugera kure. Niyo mpamvu usiku wa neri nate dushaka yuko haza abakenyezi gusa. N'umunsi abakenyezi bazoza, mwabonye nambaye idira n'ifime ntazo rashizeko, nambaye idira kubera iki? Kugira ndabereke yuko azoba ari umunsi wo kwambara amadira, muze mumeze neza, musa neza,
sinzi ingene noshobora kubivuga, hama mwakurugutuye amatwi abagwaye amatwi, turafise hariho abageneraliste, mugende babe barabaha imiti hakiri kare, muze amatwi yanyu yumvirize babayagire, kandi tuzokwicara hasi turavye twumvirize abantu bagize bubatse. Azoba ari n'akaryo kanje, mama wanje azobabwira nawe n'ingene yubatse, kuko jewe mama narumva akubita amakofi na papa, mbwa n'ubu bararambanye vyaraheze, nimvirya nyene vy'umugore n'umugabo, nari umwana ariko ndavyibuka. Nshatse kubabwira yuko hariho abashobora kuba bari bafise ibindi bibazo mu rugo, ariko n'ukuri tugendere indero y'umurundikazi. Hama ikindi naco dushaka guhuza abarundikazi bahurire ku kintu kimwe. Twakuze twumva yuko nka jewe nk'akarorero, jewe niviriye ruguru, ndumumanuka sindumuzanano, ndumumanuka. Jewe niviriye ruguru ndaza mu gisagara ca Bujumbura, bajidi barabizi ngo bakanuka, ngo namenyekanye mu gisagara kama ngo kuku ya mjini, mbe bavuga ngo kuku ya dike ayiwiki mjini. Ivyo nivyo bagiye baraducira imigani, ibintu vyinshi cane, ukaza wumva ngo ngo wale ni watoto wa msite, ngo wale ni waswahili, ngo wale ni watoto wa Kiriri, hao ni watoto wa Rohero, hao ni watoto wa wapi. Ivyo nivyo tushaka ko umwana wo muri Rohero azoza agipira warisha amaboko, na jewe izi nzara zanje nzogerageza kuzigabanya, nzorisha amaboko ipiraho. Dushaka ko umwana w'Ikiriri azoza yumve ungene abana bo mw'isite babayeho. Dushaka umwana wo mw'isite aze yumve ingene umwana w'Ikiriri wo mu Kinindo wo kumutanga abayeho. Dushaka ujya mwana wo mw'isite, hariho abakobwa bavuga bati ngo tuwe ngo tugiye ngo haza abantu benshi banyandikiye ngo woma adresse mu Buyenzi, ngo ahantu ngo bigisha kunyonga, woma adresse mu Buyenzi ngende banyigishe gufata umugabo neza. Wayinda guha adresse, uraza kuri usiku wa Nerinate bajya abagore bazoba bahari, nukuri bazoba bahari, muzoze cyo gituma tudakeneye abagabo kubera tuzokwerura. Mvuze tuzokwerura sinshatse kuvuga tuzokunje, gituma tuvuze tuzokwerura turi abagore nta kibazo. Kibazo kiri umugore kwerura, bamvuze tuzokwirekura, nta mico y'ikirundi tuzorengera, ahubwo twebwe dushaka yuko habaho ugushira ku murongo neza na neza. Umurundikazi akamenya yuko yubatse agiye kubaka, twebwe tuzokubaka vuba, bajidi bo bubatse kera, twe tuzokubaka vuba, tumenye tuti tugiye kubaka nyene dushikame, ntitugiye kugira tuje tuja mu masentare kugira ama divorce. Ivyo nivyo ndiko ndashaka nka jewe Nerinate, naho ngira urusaku burya mumva ko ndabakunda cyane kandi bifise ivyiyumviro vyiza. Aha nuko tutari mu bantu benshi naca mvuga bankomera amashi kubera ndi dada wa taifa, ariko amashi muzoyankomera ku munsi wa usiku wa Nerinate. Sinovuga vyinshi, nibaze ko nabivuze byose nabivuze. Nashizemwo no kunyonga, babantu munyandikira kuza mushaka kuja mu Buyenzi kunyonga, karibu cyane usiku wa Nerinate no kwirekura vyo kwambara amadira. Nibaza yuko nta bindi noshaka kuvuga, ariko reka imbere ko mumbaza ibibazo, reka manager unaweza kaongea ukaribishe wageni wako, nawe uravuga gatoya kugira cina kibibazo by'abamenyesha makuru. Ariko rero sinzi ko mwabonye yuko mfise aba bodyguard, mwawe ko sigaye mfise aba bodyguard. Iri ni ishirahamwe ry'aba bodyguard, il faut kurondera aba bodyguard professionnel, professionnel. Nunyegera rero muri kuboko kwiwe, raba nunyegera, ujya nawe afise izindi nguvu, hajya aranaguterura. Rero urumva hari abantu baba bakeneye aba bodyguard, cane mamanza atandukanye, babapangire security y'amamanza yanyu atandukanye. Nibaza yuko turaza kubabwira mu ncamake rino shirahamwe komsa kugira mushaka ofete n'ama service ya security baragira imyimenyerezo n'ugwaruka rukiri rutoya cyane, gwagiye hamwe
bimwe nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yamatubwira tuje hamwe urwaruka rw'imisore ikomeye cane bagiye hamwe barashinga uno mugwi kandi n'ukuri murabona yuko bafise ce qu'il faut sinzi ko mwababonye bafise vyose bambaye vyose abadiaspora muza mukadukangisha ivyo mushaka nimufate bajya mukura mu masite ngaho mukagenda hariya zaye kumarigara mugakura ngo na bodyguard fata aba bodyguard ngaho mundondere ndabaha ama contact mubarondere bano ba bodyguard bavuga icongereza bavuga igifaransa bavuga vyose amaduhuye uzozuregera kubera aba nibo butugendana